Yesai bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu indwi bituma Kylian MBAPPE umukinyi w'umupira w'amaguru wo mu Bufaransa aba rurangiranwa ku isi. Icambere niwe mukinyi wa kabiri uzimbye cyane mu mateka y'umupira w'amaguru. Mu mwaka wa 2017 MBAPPE yinjiye mu mugwi wa Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa ku ngurane avuye muri Monaco imbere yo kwimuka burundu inyuma y'umwaka aguzwe imiliyoni 180 z'amayero. Igurishwa ryiwe niryo rigira kabiri rizimbye cyane kuva kera mu mateka y'umupira w'amaguru. Igurishwa ryonyine rizimbye cyane ni miliyoni 222 z'amayero rya Neymar Junior igihe yerekeza muri Paris Saint-Germain avuye muri Barcelone hari mu mwaka wa 2017. MBAPPE yinjije ibitsindo 190 mu nkino 237 akinanye n'ibihangange mu Bufaransa aho akinana na Neymar Junior na Lionel Messi icamamare muri Argentine. Ikigira kabiri menya uko MBAPPE yagiye aratsinda yikurikiranya. Mu myaka indwi nk'umunyamwuga MBAPPE yatsindiye igikombe c'isi mu mwaka wa 2018, yatsindiye shampiyona y'ibihugu vya UEFA mu mwaka wa 2020 ushira 2021, yatsindiye ubushimwe butanu muri Ligue 1, ubushika kuri bune yabutsindiye umugwi wa Paris Saint-Germain na kamwe ko muri Monaco. Yatsindiye ibikombe bitatu by'Ubufaransa, yongera atsindira ibikombe bibiri bya shampiyona y'Ubufaransa. Ku giti ciwe yatsindiye igihembo ca Golden Boy gihabwa umukinyi mwiza adashikana imyaka 21 mu migwi ikomeye ya Buraya. Mu mwaka wa 2017 yatsindiye agashimwe k'umukinyi mwiza w'umwaka w'Ubufaransa inshuro zibiri, umukinyi w'umwaka wa Ligue 1 n'umukinyi akiri muto inshuro zitatu. Yabaye kandi umukinyi mwiza akiri muto mu gikombe c'isi c'umwaka wa 2018 maze aba umukinyi yinjije ibitsindo byinshi muri Ligue 1 ndetse no muri shampiyona zine. Kandi yafashije Paris Saint-Germain gushika ku rukino rwa nyuma rwa Champions League muri 2020 nubwo yatsinzwe na Bayern Munich. Kigira gatatu aramaze kumenyera inkino z'igikombe c'isi. MBAPPE yari afite imyaka 19 gusa kandi yagize uruhare runini mu Bufaransa mu gukurikirana shampiyona mu Burusiya mu mwaka wa 2018 yinjiza ibitsindo bine hanze. Igitsindo ciwe yatsinze Croatia camugize rurangiranwa aba uwa kabiri yatsinze igitsindo ca nyuma cy'igikombe c'isi inyuma y'icamamare muri Brazil Pele hari mu mwaka wa 1958. MBAPPE niwe yinjije ibitsindo byinshi muri Qatar. Kugeza ubu afise ibitsindo bitanu kandi ibitsindo 9 byose hamwe mu gikombe c'isi bivuze ko yamaze kurengana Diego Maradona yinjije ibitsindo 8 muri Argentina na Cristiano Ronaldo wo muri Portugal. Mu vy'ukuri niwe mukinyi muto yinjije ibitsindo 9 mu gikombe c'isi afuta amateka yari afise Eusebio yinjije ibitsindo 8 muri Portugal afise imyaka 24 n'iminsi 182. Ikigira kane yanditse amateka akiri muto. MBAPPE yavukiye mu nkengero za Paris atangura gukinira umugwi wa AS Bondy, yatanguye gukinira Monaco mu mwaka wa 2015. Ku myaka 16 n'iminsi 347 yabaye umukinyi muto mu mateka y'uyu mugwi afuta amateka yashuzweho n'umufaransa icamamare muri Arsenal Thierry Henry mu mwaka wa 1984 ubwo yinjira mu kibuga ku munota wa 88 bakina n'umugwi wa Caen. Inyuma y'amezi 3 yabaye umukinyi yinjije ibitsindo byinshi muri iyi kipe. Igitsindo ca mbere yatsinze aho bakina na Troyes. Ikigira gatanu
Kylian MBAPPE afise umuvuduko mwinshi mu kwiruka. Igihe Ubufaransa bwatsinze Polonye 3-1 muri zinkino z'igikombe c'isi, umuvuduko wiwe wo hejuru wari ku birometero 35 ku isaha, kandi imbere y'urukino rwo mu ndwi iheze abakinyi 6 gusa nibo birutse cyane mu gikombe c'isi cy'uyu mwaka. Muri nzero, Ligue 1 yavuze ko ariwe mukinyi unyaruka cyane muri shampiyona. Muri iyi shampiyona umuvuduko w'ibirometero 36 ku isaha. Kugira ngo tuvyerekane, Usain Bolt yiruka mu nkino za Olympique yo muri Jamaica yanditse amateka yiwe ku isi mu kwiruka imetero 100 mu masegonda 9 mu mwaka w'2009 mu gushikana ibirometero 37.58 ku isaha. Ikigira gatandatu, Kylian MBAPPE yanse kuja muri Real Madrid muri saison iheze, naho yari kugurwa amahera menshi. Nyuma yo gusezerana igihe kirekire na perezida wa Real, Florentino Perez, no kumvikana ku bijanye n'amahera n'ibihangange vya La Liga, MBAPPE yahisemo kuguma i Paris maze asinya amasezerano mashasha y'imyaka 3. Nk'uko umuhinga mu mupira w'amaguru muri Espagne Guillermo Balag abitangaza, ngo imigwi yombi yari yiteguye kwishura imiliyoni 150 z'amayero nk'amafaranga yo gusinya. Ngo ntabwo aranka kwerekeza muri Espagne canke i Buraya mu bihe biri imbere. Avuga ko indoto ziwe za Real Madrid zitaraba impamo. Ikigirindwi, ngo Kylian MBAPPE ngo ni inyenyeri mpuzamakungu yicisha bugufi. MBAPPE azwi cyane ku mbuga ngurukanabumenyi, afise abamukurikirana bashika ku miliyoni 100 kuri Facebook na Instagram na Twitter. Yamenyekanye kandi hamwe na Ronaldo, Messi na Neymar Jr. nk'umukinyi mu mupira w'amaguru ukomeye kuri Instagram kubera gukina mu gikombe c'isi mu mwaka w'2022. Bivugwa ko ariwe mukinyi akiri muto yagaragaye wenyine ku gifuniko. Nyuma yo gutwara igikombe c'isi mu myaka 4 iheze, MBAPPE yatangaje ko yatanze umushahara wiwe wose ungana n'amapaundi 380 muri aya mahiganwa mu kigo citaho abana. Ivyo nivyo bintu indwi bituma Kylian MBAPPE aba rurangiranwa cyane ku isi. Nuko rero bakunzi ba PITV, mubandanye mudushigikira mu kugira subscribe, like na share kuri Peace International TV. Mwari kumwe na Moses Angelo. Bye bye.